hariho abapasiteri bishwe barashwe ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura muri Kanyosha. Twagira tumenyeshe abarundi n'amakungu yuko rirya bara rigiheza kugwa amatohoza yaciye atangura. Gushika no munsi turiko turavugana hariho abavyagirizwa batari bake baza baramaze gufatwa. Abapasiteri nyene ahanini ngaha mu gisagara ca Bujumbura hari bashika 3 bafashwe, na hariya mu ntara ya Makamba hariho abapasiteri bashika kuri 8 bafashwe, bakaba bariko bagirizwa ko aribo bari inyuma yari ryagandagurwa. Amatohoza acari ko arabandanya kugira ngo uwo wese yoba ari inyuma yari buriya bubisha ahagarikwe maze ashikirizwe ubutungane. Murumva rero yuko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yahejeje kwemeza neza yuko iperereza ririko rirabandanya kandi ryamaze gutangura. Hamaze gufatwa abapasiteri 3 b'Ibujumbura n'abanindwi mu Makamba mu bantu bakoze ayo mahano yo ugandagura abagenzi babo. Mbega muri abo mwumvisemwo uwo bavuze ngo n'umunyavyaha umwe, mwigeze mwumva bavugamo ngo n'umunyavyaha umwe, canke mwigeze mwumva bavugamo ngo n'umukristo ngumwe n'abapasiteri gusa? Iyo rero mubabona vitambi vikiwa ni vitambi, imisipi bahindukiza itabakwira, amapantaro babana, badashobora guhaguruka bihagurukije, badashobora gusutama, ntimwibaze ngo bahagishwa n'ubusa. Si mwe mu Imana buzurinda abantu b'Imana, ni mifuko yanyu mifuko yacu. Ariko jayi wanje ntakibibamwe n'amahera mp'abapasiteri yahovyo kabisa. Kiretse abapasiteri bimvuga kuri avuga ati umugambi n'uyu ukunuku ndamutanze mu nzira yo guterera pana mu nzira yo kumpendagiza, akinisha my mind, ndankumuntu akinisha ivyumviro vyanje n'ubwenge bwanje. Nuko rero biri tuzoraba abazocirirwa imanza bagafungwa, tuzomenya vyose ndazi bazoguma bariko barabikurikira barabidushikiriza. Mugira ibihe vyiza mwe.